naranduye ndandura umugera ntabizi Imana yakoze jewe ibyo bimaze kuba abandi aja kubipimo barambwira ngo waranduye ndavuga vyogenda gute ntigeze samba wanduye umugera wa malaria umugera wa SIDA imigera wa SIDA ndavuga Bakunzi bijamo ry'Agakiza TV turabaramukije amahoro y'Imana aho muherereye mwese muracari kumwe nanje Alexander ndayikorere kuri micro inyuma ya kamera hari Gasuku kandi dukomeza kubibakengurukira ko mushishikara kubitugaragariza ko ibiganiro byacu bashika ku nyota subscribe ku muntu ryo bari ryo ryambere agendeye channel yacu kugira ngo ibiganiro byacu bikomeze kumushikira bitagoranye ku muntu nawe amaze kuba akwirikana ibiganiro byacu twamusaba kugira sharing kugira ngo nabandi nabo bikomeze kubashikira ni ibiganiro dukunze kumva intayi zitandukanye kuba vyihweza kubakwirikirana channel yacu yuko biruhura imitima kandi bikiza imitima y'abantu benshi rero nuno munsi twagiriwe ibakwe ryo kwigumira hano kuri Spirit Ambas ngira murabona yuko ariho nubu tukiri tuhagomba kugira ngo uno turi kumwe tuze kumwakira aze kubaramutsa yongere abidondore nta kindi twebwe kitugenza ni kugira ngo dushobore kuza turumva ivy'Imana yakoreye abantu bayo kandi batagomba kuvyigungana ahubwo bagomba kugira ngo bishobore gufasha abandi rero twagomba wamutumire tumuhe ikaze abaramutse yongere abidondore mutumire karibu ego amahoro y'Imana bane namwe abane n'umutima wawe hanyuma nitwa Nishimwe Soleil ego niyo mazina yanje niryo zina ryanje nitwa arahezagiwe murakoze cyane Nishimwe Soleil musanzwe mukora iki mu buzima bwa misi yose turabarimye turabakoze nyene barima mu mirimo isanzwe niko kazi dufise nta bindi dukora ino muci bitoki nizere ko agasahira keze ngira ngo no munsi ndaronka ko nza gutahana kubera umurimi ego hanyuma mu rugombo nubwo biruko urabona nga nta rugo rw'ibitoki bihari ariko ntaco turi mu rugo rwa mwemu yego ndazi hose biremera nta kibazo amina so murakoze musanzwe musengera hanyene muri Spirit Embassy ego turabanywanyi ba Spirit Embassy niho twakiriye Kristo Yesu arahezagiye muri Spirit Embassy ndabizi yuko Pastor yabigishije neza gushobora kwishira mu biganza by'Imana mu gihe tugiye gutangura ibikorwa canke gushobora kuragiza ibikorwa Imana mu gihe kubamwo twagomba rero kugira ngo namwe mushobore kudutanguriza n'amasengesho hamace twinjira mu kiganiro cacu byiza cyane Mana data wa twese uhoraho gitare ca Dawidi turagushimiye cyane Mesiya kuba twongeye kuba turi hano muri aka kanya n'ivy'igiciro kinini Mesiya n'ivy'amateka manini nagateka Uwiteka watanze kuba iradio nkiyongeye kudushikira hano hantu Uwiteka turongeye gushira amaboko mu biganza byawe gitare ca Dawidi n'abari wikorera mu izina ryawe Kristo abari uganza no gutegeka shishikare kwamamaza ubutumwa hose Uwiteka uzobukoze ugaragaza ubutware bwawe muri byose ni mu izina ryawe Kristo uri mwishuru amen mugitangura gukorera ibikorwa by'Imana mwabitanguriye ahanyene turi ego ahanyene niho byatanguriye ariko byaramamara urumva ko twabanje gukorera hasi nago twari bwaje hejuru twamenyekanye vuba mu imyaka kuba bo hejuru cyane nahanyene twatanguriye none mwebwe mu mavuko yanyu mwavutse mukijijwe ni kuvuga twege mu mavuko yacu papa na mama bari bakijijwe ariko jewe ego harageze aho nkizwa kubera ko nkiri mu nzu ya papa na mama nari nkijijwe ariko mu nyuma ndagwa ndaja mu byaha ariko Uwiteka arongera aranzura asubiza mu gakiza Imana igira neza ni kuko rero Imana yadukoreye ibikomeye nico gituma usanga abantu tugenda bamwe twishimye tunezerewe iyo twibutse ivy'Imana yadukoreye nawe uri umwe mu bashobora kuba bafise ic'Imana yabakoreye ku buzima bwabo bavuga bati ibi ntidushobora kuvyigumanya tugomba tubivuge nkuko Kristo yavuze ati mugende muvuga ubutumwa mu mahanga yose nawe ushobora kubura umwe muri abo ndavyizeye ego jewe ndimwe muri bo kweri kabisa
kuko ahubwo mbere Imana ishimwe ibi bintu bibaye jewe ubwanjye nari narabwiye Imana ati Imana uzompa radio mvugirako kugira ngo isi yose ibimenye iby'Imana yankoreye none nciye numva nezerewe cyane kuko nabisengeye Imana ikabisohoje amina jewe nari umwe muri mwebwe nari umunyabyaha nari umuntu yiva yanga nagendera mu bintu bidahesha Imana icubahiro ariko Imana hari ikintu yakoze Imana yari yanteje ubugwayi ubwo bugwayi buntera ubwoba je ubwanjye ndibaza ati se Mana je ingwara izonkira kugute ariko Imana nkumva ijwi rirambwira ngo tuza nije nabiguteye kugira ngo nkorere kandi kugira ngo kizwe ibyo bintu rero byarancanga cyane ndavuga ati je kugira nzishinga inayisi yose ibimenye mpakiradiyo izoze jewe mvugire ahubwo ri wagiriwe ubuntu si ni radio gusa ahubwo baratwumviriza bongere badukwirikirana barabu wariwe nico gituma rero ijambo ry'agakiza TV twashitse hano kugira ngo dushobore kuganira namwe twagomba rero abakunzi b'ijambo ry'agakiza TV bariko baradukwirikirana mubabwire idonido ivy'Imana yabakoreye kubera tumva yuko mwamaze kutubwira ko hari ubugwayi kandi Imana ikabahishuriye ivuga ati nije ubwaye ati nije nabo bateje kugira ngo Imana ikomeze kwihesha icubahiro twagomba rero mutubwire idonido bwari ubugwayi ubwahe byatanguye gute byagiye kugenda gute kugira ngo ubwo bugwayi mu busohoke mu kazi ego hanyuma jewe ingene byagenze kubwo bugwayi naranduye ndandura umugera ntabizi Imana yakoze jewe ibyo bimaze kuba bandaja kubipimo barambwira ngo waranduye ndavuga byogenda gute ntigeze sambana wanduye umugera wa malaria umugera wa SIDA imigera wa SIDA ndavuga natanguye jewe nja kubipimo by'umugera wa SIDA barambwira ngo uragwaye umugera ariko mwe mu Imana arambwira ngo nije ndaguteje ubwo bugwayi natangwa kwibaza none Mana kuko unteje ubwo bugwayi kandi jewe ntigeze sambana ibyo ndavuga ati ntaco bitwaye ico gihe jewe narakora ibintu bitandukanye n'Imana kuko mu muryango wacu bari bakijijwe ariko sinigera numva ibyo abavyeyi banje bampanura cese bambwira naguma niva yanga mama kambwira ati mwana w'umuntu we wavutse ku masezerano yaba waruzi ko wavutse ku isezerano ntuba wiva yanga ndavuga ati ntaco bitwaye maze kwandurwa umugabo wanje duca duhwana n'umupagani atagakiza afise nanjye rero nca ndiva yangana gose ndatangura ndanywa za musteri ndanywa kiyeri ndangura nyene kurya imicopo yo mu kabare urumva nta kibazo na kimwe narifise Imana rero ibona kuntera ubugwayi hanyuma rero ico gihe Imana yakoze yarandungikiye umukozi wa yarambwira ati kuvyukuri ntagugwaye umugera ngo n'ubugwera usanzwe cyangwe se ngumugera uyumvira ko ari wo wasambanya ahubwo n'Imana yaguteje ubwoba yaba waruzi igihe wavukiye ingene byagenze n'Imana yashatse kugira ngo yikorere hanyuma ndavuga ati ntaco Mana urakoze baranaragiye kubaganga barampereza imiti namaze kuyitora sinigeze ndayinywa kuko nari maze kumenya ibanga ko ari Imana yigeze kunteza ibyo bibazo cyaburi nteze ubwo bugwayi imiti sinigeze ndayinywa naciye ndayitamwiwe si ndabwira Imana ati nizigiye ko aruzontabara ibyo bimaze kumbaho jewe ndicara ngaho ndasenga Imana n'ukuri nta n'abantu benshi bigeze bamenya ko ubwo bugwayi bwigeze bumurafata nta nabikubwiye ntago kwigera bimenya akeshe nza nkunda kubishingira ntahe nk'abo turi kumwe nababwiye ati bano bedati Imana yashatse gukoresha shima Imana rero koko yankijije nanizi Sauli kurandeba mbona ko nduwa agaciro kubera ko Imana yarankijije urabona ko kweri kabisa ndimwe amavuta y'Imana kubera ko nakriye Yesu ibyo nibyo Imana yankoreye ibitangaza byinshi cyane bigeze muri Space Embassy naho bica biza birengeye cano mumenga birancanze na gose urumva rero ico gihe no kuri Imana yarakoze nukuri Imana irakiza kandi Imana iratabara umuntu wese ariko yumva ino nta ndiko ndashinga ico ni kintu cy'ukuri ndiko ndakubwira ntago mpagaze mu mubiri nziko mpagaze mu mwuka ndabivuga ntakekiranya nizigiye ko nawe Imana izogutabara sawa murakoze mwagiye gukira gute ko mwatumenyesheje yuko imiti abaganga babahaye mwaciye muyitamo mbere mwayitaye mu US ego nimwigeze muyitabasi no mu mwavu kugira muzoje kuyitora mwongere muyifate mwinyegeje mwaciye muyitamwe wese byagenze gute kugira ngo mushobore gukira ta miti mufasha hanyuma gukira kwacu Imana yarabikoze nkuko yabivuze ngo nije naguteje ubugwayi
jewe nago nigeze nja kwa muganga ngo subire gutora iyindi nta n'umunsi n'umwe ariko icyahabaye navuze ati Imana nimba ari wowe wanteje ubugwayi nizigiye ko ari uzonankiza maze kumva ko Imana nyene ikiza nace mvuga ati haleluya ce ndizigiye ijambo ryawe riravuga ngo nzobakiza nta ngwara na zimwe zizigera zibafata numva ko nyine atangwara nimwe nigeze ifata ngiye kwa muganga barambwira ngo nta mugera wigeze ugwara nanje ubwanje bica birancanga numva mene umunezero uranyica kubera ko bari babinoye kubera ko nari mfise ibanga ryanje nomiyeko ariko Imana icirambwira ati umve nije nagukijije ubugwayi nduga ku musozi Imana irambwira ngo naragukijije n'ivyo utamenye nivyo nukuri je ndumva kumenga intayi wanje yoba ndende kuko ivyo Imana yankoreye n'ivyinshi cyane. Turiko turumva ukwizera mwakoresheje uko kwizera ukwaje gute mwagukuye hehe niyahe ntanduruko yuko kwizera kugira ngo mushobore kumva mwohagarara mutagirinze kuja kwa muganga ngo mufate imiti kugira mukire iyo ngwara. Hanyuma bivuye no ku muvyeyi wacu Pasteur Diodona hariho amagambo azakunda kutwigisha cyangwa se akatubwira ngo ikintu ataco kikubwira ntuze wigere ugikora caburi indirimbo uri buririmba ukumva ntacikumariye muri wewe ntuze wigere uyiririmba kuko muri wewe ntacizobikumariye jewe rero nkimara kumva ko ivyo bambwira byose bifise ikimaro kimbwiye indirimbo ndirimba nkumva ko yo nyene nkijije atano muganga nkijije naciye numva nkize atano muganga mvuye. Kenshi iki gisata c'ingwara bita umugera wa SIDA hari nabo gikunze guhitana reka tuvuge tuti Imana ishimwe ko wewe ari Imana yari ku mugambi wayo iriko irakurondera burya none iryo jwi ry'Imana kugira ngo ushobore kuryumvira vyaciye biza uko nyene ati ko ngwaye hinge ce numvira ijwi ry'Imana uko nyene directement nta gihe vyagusavye wacugira ko directement wumva wo kwiyegereza Imana. Ego murakoze hanyuma ho naho kuvuga ngo iryo jwi ry'Imana kugira ubyumvire vyagenze gute ni kuvuga nibutse ijambo mama yambwiye ati mwana wanje iyaba waruzi ko umwana w'amasezerano ntago wo kwiva yanze ariko kubera kuri wisezerano umenye kuri mwibanga rinini umuvyeyi wanje sinigeze ndamwumvira cyangwa se ndamuha agaciro oya nashiye n'umumenga ahubwo ari karandusha ibyo ari karambwira si by'ukuri ariko nkimara kwibuka ijambo umuvyeyi yambwiye nashiye mvuga ati Imana habwishimwe n'icubahiro reka rero mpaguruke nkorera Imana abakozi batandukanye baraza baransanga barambwira ati mwana wa mama we wavutse ku masezerano barambwira n'igihe navukiye ko ndatangwa ndababwira ati ku by'ukuri ico n'ijambo ry'ukuri mumbwiye ariko reka nsimbire ku murimo w'Imana nkore hanyuma naho byazananye ijwi ry'Imana naciye ndabyumvira kubera ko n'umuvyeyi yari yarankebuye mbingare mbu umuntu atumva urabona ugwaruka gw'iki gihe urarubwira ntago gumva nanje ico gihe nico nari ndimo wamenga nta nico bimbwiye ariko maze kumva ko Imana inteje ubwoba naciye mpaguruka numva ryajwi ry'Imana rirampagurukije murakoze. Ishimwe Soreye twagomba kugira ngo tubaronse akanya mushobore kugira akajambo mugiye abakunzi b'ijambo rya Kiza TV bariko baradukurikirana kugira ngo kumbere hari nabandi bashobora kuba bari mu bibazo nk'ivyo namwe mushobora kuba mwaraciyemwo kazi. Ego ico ne kuri reka ndababwire bene data muri ko murumviriza isoko ryo kuri ry'agakiza naciye mu ntambara nyinshi ariko Imana yarangwaniriye cyane yaranteye itekira bikora kuko nizeye ko Imana ikiza mbere na mbere tubanze tugire ukwizera kuko ukwizera niko gutuma dushika mu bintu tutoshitseko kwizera kuratuma ukira ingwara warugwaye utazi ingene yokira ukwizera kuratuma ushikira amasezerano Imana yoba yaragusezeraniye wewe utabizi kubera ko ufisemo kwizera n'imbaraga nyinshi n'ubushobozi Imana iba yaraduhezagije hanyuma tukagira ukwizera ni kuvuga nawe wumva ibi bintu turiko turavuga nukuri ni by'ukuri byarabaye nawe ugira ukwizera kumbure nawe mu bibazo wowe ufise Imana zo gutabara ugize ukwizera kw'iki gishinga ntaye ugatangura kubwira Imana ati nizigiye ko wakijije nishimwe Soreye ati nanjye ndizigiye ko nanjye uzonkiza ego ibyo nukuri ndiko ndababwiza ukuri ibyo murabikora mugishizemo kwizera ndazi ko Kristo arashoboye arakiza byose azobikora. Nishimwe Soreye turabakengurukiye ko mwemeye kuganira n'ijambo rya Kiza TV. Twizere n'ikindi gihe ko nitwabakenera ko tuzobaronka.
ego nta kibazo nta ngorane kweri kabisa kuko nsanze Imana mpamagara atari bayari cyangwa se dagoni sanze ari Imana ikora akeshi nza nkunda kubibwira papa wanje ti papa jewe nzasenga Imana ikora ti bwabundi sinarinzi yuko nibi byoba numenga ndanezerewe cyane. Ijambo rya Kiza TV tuhari kugira ngo mushobore kugaragaza intahe zanyu n'abandi nabo bumve uko Imana igenda igira neza. Nico gituma natwe twashoboye gushika hano muri Spirit Embassy kugira ngo twiganirire n'abakiriso mu b'Imana yagiriye neza nabo twumvise ko bahari. Ego bakunzi b'ijambo rya Kiza TV dukomeza kubibakengurukira kumushishikarira kubitugaragariza ko ibiganiro byacu bashika kunyota. Mwari kumwe nanje Alexander Ndayikorere kuri micro, inyuma ya kamera hari Gasuku. Twagomba kubasaba kugira ngo mukomeze kugira subscribe ku muntu ryo bari ryo rya mbere agende channel yacu. Ku muntu nawe amaze kubikora twamusaba kugira sharing n'abandi nabo bakomeze kubona ibiganiro bica kuri channel yacu. Murakoze mugire amahoro y'Imana aho muherereye mwese.